Mvugo siyo ngiro nyene. Mvugo siyo ngiro. Mona agomba rongokwe. Iyo nkuru obuyitse. Inde. Ariko yitegurira ubugeni. Inde. Mona Walda. Duhe iyo show. Burya bugeni bwe ubona gute? Buzoramba kweri buzora. Mbani wa undi nyene yamuterera ivi. Nujya nyene. Reka tubirindire. Bucaye urira indege. Naraza kumamwera manager takaza fisi. Na MONIA frere barahebanye. Barahebanye. Nabageze bakundana. Lino G gukunda ujya mugana. Eka Lino G n'umwana. Lino G n'umwana. Ubona MONIA frere atari umukecuru. Kuri Lino G. Umukecuru gute? MONIA frere nizegimana n'umukecuru. Ujya mukobwa n'umukecuru kuko iyo ataza kubumuye. Erega n'impamvu Bisiga Make Up bahisha iminkanyari. Ico ni cambere. MONIA frere aze yifotoze amara imisi akora video atisize make up iminkanyari zoshira hejuru. Ico ni cambere. Kandi ako kantu gahora kaba namona karamushiki. Voilà. Mona yoha okay. Mona kuri airport wa musi ya foto yagaragara. Sivyo? Hinge. Ndavyibuka bamwise Roza Muhanda. Mona kuri voilà. Bamwise Roza Muhanda. Yesa gute? Yari yisize make up. Yesa gute? Atisize make up. Sivyo? Baca basaza. Baca abakecuru bajya bakogara abakecuru barashaje. Kandi rero bakashaba bahabura ngo nabajene he make up amatiro ibi. Kwako umusitari yaba muri me. Raba jewe rezami nababwiye. Angalia. Miss 2025. Namaguru yanje nababwiye yaratwika. Jera abgenzo komandi ku mwanya. Make up nzoyisiga bikenewe. Ngiye muri mariage ndi mu biganiro kugenda bereke ko jatama inkanyari mfise ntari umukecuru tayanje regarde bakurabe neza murabe neza mumbwira bana zooming cameraman na zooming barabisura yana ndatswika bro ariko kundi baguma bagutuka ngo uri mubi cyane zira gimana je sindi mubi bajya bakoga Bisiga Make Up nzo kwisiga make up canke muzera amafoto ra post nze nisize make up sivyo muca mushira hamwe na MONIA fleur na Mokenz muca muraba umuntu asumba ubwiza wundi jawe yo nezami narababwiye nta warimwe je nta muntu n'umwe twakwigereranya tubaye umuntu ukatse Oje ndi mwiza frame. Uri mwiza? Je ndi mwiza ko yaba ntari mwiza je sima ndabivugega ubwiza buravugwa rezame. Mseta nziza y'abazungu bakunda. Sivyo? Cyo ni cambere. Nkaca mba mwiza kwisura, nkaca ngira tenziza itagira iminkanyari. Yo! No kwiyambiza siriyambiza. C'est pas naturel. Yes guys, mumeze neza turabana mukije cyane abakunzi ba LINO ALU. Abantu bose mudukurikirana muri kumande zine z'isi turabahaye mwaramutse namwiriwe bivanaho uherere. So guys igihe kirekire tutabasho babarire cyane ariko twagarutse mu cyane cyane. Ya turi kumwe na Miss wanyu Miss Mafyeni. Kabidondore kwanza muramo. Mu Miss nababwiye ko 2025 LINO ALU aritoza ba Miss. Jesse nzotangwa vraiment kandi sumuntu asibusha gusa raye babasezeranye ntegerezwa kwanza mupangigeze imyiteguro ikigira igigenda imyiteguro nta myiteguro miremire nogira ko yaje nsanzwe ndumumodo jana nsanzwe ndumumodo nta myiteguro miremire nogira ko yako demarche nsanze ndayizi mu bisanzwe ikintu nzokora ahubwo ngira ngo bompamagara kugira nibutsa abandi ati babigira gutya kandi ndabibutsa yuko demarche ya Miss les amis ya bose ifo gushira gatuzi imbere narayiberetse nze basubiriramo wabanza banza bahenane ushira gatuzi imbere hama ushira gatuzi imbere sivyo mu gutambuka ugenda uragira amaboko guca amaguru sivyo demarche kwindi hama ngaha ukahahininika urumva mu gutambuka ukagenda gutya ifu yuko ibintu byose tuba tugizene muba mubibona yuko bimeze uko muri Miss Burundi nta kwihenda nta kwihenda nta kwihenda oya uko wihenze birapfa Mwori vyo ndikondana umwe abantu bo muri Facebook abafana barasoma urusako tihambe hagiye kanwiki maka mumenye ivyo ndikondana umwe ujenwe na mukirahuri Sindi ma diaspora mu bandi mwaheruka kumbona wahuraye kwanza wahuraye ega je ndatwiga
wari warafashe urugendo mu bisanzwe hari abantu baba bazi yuko kuja mu mapeya atandukanye kari kwerekana ko uri indege wagiye kuri airport sivyo watwitse wagize iki ariko jewe ntaho muzigara mubona bo peut-être nzobitanga ndabibereke kubera ko abafana benshi bakunda kubimbaza kwanza wenda kubazaho nyene hano bakoresha umwanya basigaye baduha ingoma baduha indirimbo ukabona basaba ama video wewe vipi gipanze gute cyane kuri ko Imana ndafite indirimbo muri studio nuko uyo mu producer ntawe mvuga caca ndamuvuge yitwikira niyasohoka azoba ari umuti azoba ari umuti bawe bitegure ko bagiye kuronka ikintu gishasha je amapiano ni nizoririmbira papa wanje izo ziriyo ko papa wanje ndamukunda gose ifo ko ndamuririmbira indirimbo ashaka gatwiko kandi nawe yaje kwanza we nakoresha umwanya vyahereye he hagatwiko kagiye he duheruka muhana ingumu mugirane iki ndi yasinze koresha umwanya ntanzi gafise gusa nta mutima agira ntanzi ko vraiment fise ariko nta mutima agira gisigura yuko impamvu mvuze ko atamutima agira kubona yarubahutse akangubita ikofi sivyo oya vyahereye he ninde yatsinze hinga ndakubwira nije natsinze kuko iyo ntatsinda ntiye kuza kunsaba pardon gakoresha umwanya yaraje kunsaba ikigongo habo koresha umwanya yaraje kunsaba ikigongo ico gihe bana yanterefonye mu gatondo kasi bana ka 6h ka 6h ALU bite fresh meze neza ndambwira ati wewe urasubiye kundondera ko narakwiyame ko nyene mu type ati ALU ndagukeneye ndambwira sha koresha umwanya nashimfise tuyagaje nawe nabonye umengo ufite ibintu by'imihari nanje sinzi kwihangana acha gusaba ikigongo ninka nkeneye ko tubonana vyihuta navuga ati ico kintu cihuta ni giki rero nibaza yuko agira asubire kandi gushikana kubera nari nagiye bije biboro ngo nari nagiye ngo kumurogesha zarababaje sara ko yaragwaye mu nyuma cyane baza ngo nje na murozi umujama acaja ngaho kumbera aje kunsaba pardon ndamubwira hondi naranse ko azamuhira ntava menera utuntu n'utundi ndamubwira ati ndahana haraza umujama aransaba sori kweri nyinshi ndamubwira ati sha umuntu w'umugabo arinze asaba pardon sha aba yabonye ikosa ALU 2024 warakoze cyane 2024 warinjiye mu bintu bikomeye cyane ni 2025 rero duteguriye iki yo 2025 hona yo Yesu we umuntu atazobona ibikorwa mama yanga ahubwo nta azoba atambuga akoresha yego niko no bivuga azoba atambuga akoresha so nibiye bintu bishasha no ugomba utuzanire icambere novuga ngiye gukorana inguvu gusoma muri 2024 ica kabiri indirimbo nshasha muzitege si wanje amapiano yo gutwika yagatwiko niko mutangure kuduha mugiye kuzibo ego vuba vrem indirimbo mugiye kuzibona ngizigiye kuja hanze yes hasa hamaze imisi hari intuzenya beef hagati ya Fernando na Melanine mwita itimbata mugenzi we kintu kibona gute mwita imbata ngo imbata muziki w'u Burundi none kweri mwe ko muraraba Melanine murabona ko asa n'imbata kweri mugenzi nika mwita ahubwo wamwisa imbata niwe mbata washa ego kwisimbwa ni wabarimba oya mugana na Melanine yamwisi ntuzeye wana peu importe uko vyawe bimeze kose kandi nama nawe babwiye ntuzenya Fernando azoka maruta DJ Fernando nibo bamwagiriza ngo ntarigera yurira indege reka none kurira indege ariko gutera imbere ubu abatarazurira bose bari ngaha mu Burundi uraza aba millionaire baba bafite amahera bari ngaha mu Burundi ahubwo ntibaramwemvita sivyo ntararonka umugisha n'akantu gatoyi kataramushikako ariko ngaha mu Burundi nawe arakunzwe kandi mu mahanga kuja kuririmbira yose ko kuvuga yuko asi bahungu nibo bari kora dukina gakino kwe nivyo vyo bari ivyo niyo mpamvu abantu benshi mutovuga menshi kubera ko mwosanga aragakino bako barabakina bakabashuka bikazorangira mutaye umunwa gusa twaramenye kuri stati yawe upostinga ko ugomba uje mu Rwanda
urugendo rwo kuja mu Rwanda rumeze gute aba M23 banyice M23 bamfate mwere bonaga baje ko ashe mu Rwanda reka nta visite none ko yawe mbona abaririmbyi bose bo mu Rwanda babishigikiye none bo gufatira iki kandi bashigikira abaririmbyi abaririmbyi bose mbona bashikiye M23 none bo gufatira iki oya jewe rega sinanse yuko je sinzi vyabo hanini sivyo kandi nta nivyo no kwinjiramo siko ariko nta visite yo mu Rwanda mwino misi nogira mama yangu ntakeneye yuko akanje gahera uboro nk'idirire ntiwojayo mu Rwanda mbucaye ucaye indege nyine urafata indege ukagenda imipaka oya sindimwo ko nta visite yo mu Rwanda nkeneye oya vraiment nkamwe bibaye wocuruye bugo rugendo nukuri Imana basi birandungika basi muri Tanzania ntindungike mu Rwanda abarindi mwese muri ko muranga buja tu Kigali ure nigiye kubaho rero buja tu Kigali nukuri ko Imana sindimwo nigiye kubaho sindimwo abemva tukutanira mu nzira gamuhu yo oya sindimwo kabisa okay yes aru uri mu bakobwa mu Burundi batukwa cyane kandi waravyihanganiye cyane muri 2024 uyu mwaka wipanze gute waramenye post uvuga ngo bagabanije kugutuka shababigabanije baramaze kugutahu ega nta udakura kuko hajyanye n'umwana arakura agatangura kwavura rero baramaze kubona yuko n'ubundi nibikogwa mandimu baramaze kubona yuko n'ubundi nzovugwa n'ubundi nzomenyekana bantuke bareke batariju bararusha mu bisanzwe bararusha no kuvuga yego niko no bivuga twarabonye mail ryare avuga ko mutamushigikira akiri mu muziki ariko umugwa mumwandikira mu bantu bamwandikira uburimo bon Gmail ahubwo naratumye sinamwandikiye naratumye arakadada natumye kandi vraiment kamushikaniye ubutumwa none kubereka kiririmba mutamusapotinga mutangwe nje naribwaze muri ntuze muri industry naribwaze ngo nkore kwe oya sinaribwaze ubu rero wisinye kumufata Gmail impamvu nzomufasha ndabibasubiriyemo mail arazi kuririmba mail arazi vyarimwo Mamuciye intege none abamuciye intege mu bamuciye intege sindimo je sinaribwaze kandi avuga ko mwamuriye amahera menshi cyane sindimwo je nitwigeze dukorana abantu rero bajya amahera baririmbye babwiye bariho kandi ni benshi ahubwo bagabanye ahubwo mu bapromota ni utatera uvyimbinda usinzi jewe ntagiturirenge muri industry sivyo niyo mpamvu ntagira imburujo rabasimbizi ngena ngana ushaka mbyimagane nkasimbi raba pro bose raba pro burya abantu bajya amahera menshi abo bantu ni barimwo kandi bajya amahera adaciye mu muco kwe cyane none wewe ati wewe ufise ikigongwe ntiwe Jefise ikigongwe rezami n'ubu ndabibabwiye Jefise ikigongwe mfise n'igikundo mfise n'urukundo mu bantu sivyo je ndakunda abantu mu bisanzwe baba bafise imigambi none iyo umuntu nyimba sindabakinkoni ndende iyo umuntu aje umugirire promotion ukamwaka amafaranga nico nigiturire oyaha erega hariho kwaka amafaranga no kurenza mani nukuri baze bicare barabe baze bakompara nk'umuntu je nabamaze kugirira promo canke publicity baca babaza n'abandi yo ariko jewe kweli je mfize nabarabwiye ko nje gufasha wewe rero ujya makenya oya se uvuga ngo njya make ahubwo je nshira mutima w'urukundo muri business ahantu hose urawushiramo je ndikundanira abama n'abantu canke nimba abantu ati imvugo siyo ngiro imvugo siyo ngiro nyene imvugo siyo ngiro Mona agomba rongokwe iyo nkuru obuyitse inde ariko yitegurira ubugeni inde Mona Walda duhe iyo show burya bugeni bwe ubona gute buzoramba kweri buzora mbani wawe ndi nyene yamuterera ivi nujya nyine muravyemera mubibonye muravyemera mubibonye naye gacaye igihe giheze Mona ko murabona yuko ari wa mukobwa azotuza amazi igihe hari mu myiteguro
sinzi urabe poste ziwe kwanza zama ziri serious. Ndakubaza ikintu kimwe. Burya twebwe poste iwacu ntari serious. Yarahinduye bivanye n'ukuntu yahora akora. Yahinduye gute? Yarahinduye apostinga yambaye ibintu nyene by'ikimama, ibintu byo kwiyubaha. Reka. Bijya ntibibahende. Sivyo? Ntaba postinga bambaye amavuta no nagira ndabereke ngo ukuntu ngo mberewe. None wasanga ari kabicisha muri iyo sense nawe. Ariko abereka ukungena bego n'ibitenge. Basha oya kwambara style z'abamama sivyo kuzifotorezamwo si bibi ni vyiza kandi cyane ariko nuko ivyo bintu vyoba yuko vyoba ari vyo canke ari base ko abasani benshi tuzi yuko bakora ama base menshi arengeye n'imitwe yabo bakora ama base menshi. So LINO G nawe nyuma yo kuva muri we magomba je i Dubai gukora concert inde LINO G twenze ngo nta migisha murasubira uwo murajya je navuze ko LINO G afite umugisha ahubwo udafite umugisha ari Andri promoter ntazomwerekeza si manager wiwe reka tubirindire bucaye urira indege narazo guma muhera manager takaza LINO G na MONIA frere barahebanye nabageze bakundana barahebanye nabageze bakundana ikintu giri cyo kivuzeko barigeze bakundana barakunda sivyo baguma bashira ku marezo sose tiya ni bezire zame nta LINO G ari gukunda ujya mukecuru MONIA frere LINO G ari gukunda ujya mugana LINO G n'umwana LINO G n'umwana ubona MONIA frere atari umukecuru kuri LINO G umukecuru gute MONIA frere nizagimana n'umukecuru ujya mukobwa n'umukecuru kuko iyo ataza kuba erega n'impamvu Bisiga Make Up bahisha iminkanyari ico ni cambere MONIA frere aze yifotoze amara imisi akora video atisize make up iminkanyari zoshira hejuru ico ni cambere kandi ako kantu gahora kaba namona karamushiki voilà okay MONA kuri airport wa musi ya foto yagaragara sivyo hinge ndavyibuka bamwise Roza Muhanda MONA kuri voilà bamwise Roza Muhanda yasagute yari yisize make up yasagute camuraba rero ifoto yiwuko ngene yasi atisize make up sivyo baca basaza abakecuru bajya bakogara abakecuru barashaje kandi rero bakashaba bahabura ngo nabajene make up amatiro ibi kwako umusitari yaba muri me rabajewe rezamina abana babwiye angalia Miss 2025 n'amaguru yanje narababwiye yaratwika Jerabgenzo koma ndi ku mwanya make up nzoyisiga bikenewe ngiye muri mariage ndi mu biganiro kugenda bereke ko jatami nkanyari mfise ntari umukecuru tayanje regarde bakurabe neza murabe neza mumbwire banazooming cameraman unazooming barabisura yane ndatwika bro ariko kumva baguma bagutuka ngo uri mubi cyane ziragimana je sindi mubi bajya bakoga Bisiga Make Up nzo kwisiga make up canke muzera amafoto ra post nze nisize make up sivyo muca mushira hamwe na MONIA Fleur na Mokenzi muca muraba umuntu asumba ubwiza wundi jewe yo nezami narababwiye Mugajemba warimwe je nta muntu urumwe twakwigereranya tubaye umuntu ukatse Oje ndi mwiza frame uri mwiza je ndi mwiza ko yaba ntari mwiza je simba ndabivugega ubwiza buravugwa rezami msetaye nziza abazungu bakunda sivyo cyo ni shambere nkacamba mwiza kwisura nkacangira tenziza itagira iminkanyari yo no kwiyambiza siriyambiza c'est pas naturel Reka tugushimira cyane mbona umwanya natujyana oya gusa ikintu akajambo kanyuma tutavutse abakobwa bose bisiga ama make up kandi na mail vraiment nta minkanya rafise ko nta make up akunda kwisiga yisiga gatiro n'akaruja rebe tubwira abakobwa muri industry bisiga ama make up bagahisha ububi bwabo Mokenzi MONIA Frere akandi gashaje katavyerekana ni Kainesi Ines Ragel arashaje yo mukobwa je nakuze ndamubona kujyanya ngana kujya undi nawe amprise ni kagufi urazi ko kangana n'inyunda imani mbabare mbe undi ninde barakwica barakumara birabasha hari n'umwangaburira muri bo mbe undi ninde gaba inde ukuvugisha ukuri none erega ukuri kuravugwa kandi barakuze niba shaka bazompa marsha badashaka bayireke nta numwangaburiya kandi zo waje mwige ubasanga none siraje mwige mu ndi bariho
bangana kujya nyene kandi nakuze ndababona oya nakuze ndababona akajambo kanyawe dusezera abafana akajambo kanyuma nuko nosaba abakobwa bose muri industry mugabanya kwisiga make up basi mukerekana ububi bwanyu muzemera abateye ALU muyirabire kakarorero n'amaguru yiwe aratwikareza je nane bintani mbeba vyita gutamara ibori bijya bisarisha mu ntege ntavyongira sawa jana twika vraiment ni easy so reka dushimira abantu bose bafasha kanya baradukurikirana yes turabashimiye cyane mwe turabemera abantu bari mu mpande zine z'isi yose mutubagira kugira subscribe bene wacu ndarabwira mu ashigokira inyota yo higa gatakano nibagiye riam promote mbabari bavuze ngo nkora ngo ama video ngo nanyoye nukuri ko Imana kantu nyoye murabona yuko ntaranongeramo ntimugire ngo je ngo ndabivuze ngo kubera inzoga sivyo je simvuga nanyoye inzoga nzona ko ama video yose nagakoze wewe nwera marti gusa je ni nwera marti sivyo iyi ni viva marti sivyo iyi ni viva nta nzoga jewe nwa mu buzima Maisha ntanzoga irangera ku muntu papa n'umwangirikane hamwe n'inzoga yacanje mu muryango sawa